kwicara n'abana babo. Écoutez-moi très bien, ugurura vos oreilles, je vais vous dire un truc. Ayo maguru yanyu mugenda kwagura bagashiramwo amaguru. Imbere yuko ubanza kugenda kwagura amaguru kagira ngo he. Banza uyimagine kwanza. Bizogenda gute après? Ego. Après iyo plaisir ya 30 secondes bizogenda gute? Ni uca ufata decision ati hagira uku ngira gute. Uwo muntu ngo mugira ni muguri. Tu es sûr yuko ashobora kwasima les conséquences? Ego frame. Ikintu rero Cengo burazi nk'icoma nka twarinda. Yo basha kuri Facebook mwoze semwa. Hamwe muvuga ati turasavye dusenge n'Imana dusenge na kiranga iyo ndiveyo. Ngo shishwa. Icogo gutwarinda. My God. Kandi abantu benshi bora kwifuriza gutwarinda cyane. Yo mbe mana sino ironka none hama mumbone. Sure. None Coucou les amis, je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Uyu munsi ndi kumwe n'umucuti wanje ariwe Ishimwe Linka. Antiko muramubona yatugendeye muri Allo Photography yaje kuntemberera. Naje kumuramutsa baje. Ndakwakiriye cyane Linka. Merci beaucoup. Ni mazina yanje sha. Hama utitwa Linka kamuge twebwe turi aba OG. Okay? Aba OG. So ndamwakiriye cyane muri Allo Photography. Thank you so much. Musanzwe mumuzi yuko ari umwe mu ba journaliste ariko uyu munsi akaba yatugendeye kugira ngo tuyage ito nido muri entertainment. Ya uranyuma ko tuyaga Linka. Encore c'est pour ça. Just si kiganiro comme tel ni débat. Biraza gushuha plus je nanje sonjo mesh pareil pour elle so twese turi zakoro ntibizakoro tuyashireke dufatire ku baririmbyi cyane ariko n'abajournaliste mbona biriko birazamo ya gisigura ni bose bo muri entertainment just abakobwa bose muri entertainment muri industry hari ukuntu bafatisha baririmba bakora journalisme ugasanga ujya mwanya bafatishije bice birangirira muri baciye bazima utifa ngo batwaye aho bakuyemo amada abandi eske wewe woba wibatse urazi kenshi iyo umuntu petete iyo umuntu avyaye kamvuge ko vyara iyo umuntu avyaye petete hari ibintu bihinduka mugabo dino tupa bihinduka nyene ngumva guje bihinduka nyene ngo ukinga ufite kwarose umwana pa umubiri wawe urahinduka kwa mugabo hari ibintu abantu badatahura umuntu erega ntajatswe yavyaye oya kubera mu gihe aba akiri inkumi bazi sivyo aba akiri umukobwa just abavumye yafatishije ko yari yafatishije est-ce que biva kuko none kwitwa batwaranda iyo cyambere gutwara ni personnel oya tunge bahirwa na hit oya ni personnel n'atararinzi batwararinda n'atara journaliste batwarinda igituma ndabwiye ko ari personnel burya umuntu aparvenya gutwara ninda ntibave yumvira ngo ndagasazi cyangwa ngo yiki ngomba mvuge clairement umuntu aparvenya gutwara inda akayivyara alors que pas marié uyo muntu ahubwo ni intwari kazi yitwe ko yishaka iyi muri generation Eden industry iyi Eden industry hatwarinda umuntu abishaka siko niko numva bien sûr je ntavyonzi sinibaza okay preno bikabananira preno sa reka dufate yuko bazitwara bazishaka none umuntu yamaze kubona yuko ari yafatishije ya like yarose izina kwa akaca avyara akaca asubira hasi icambere sikore ko yavyaye yaciye ntiyabandanje akora akazi ko muri fu kuko nko Arlene arubunyene yotwarinda tumuzi nka Arlene arakantu gashusha kamisi mafyeri niya twarinda burya mu misi buzogabanuka kubera yuko hajya nyene tunume ngo mu misi
haca havyimba none kubera ko ivyo gabanuka utobandanye ukora niko ndagwa example ubu ahane aru kuri page yiwe ntigira arara adasekeho ibintu ni ukuvuga ngo mari update tumuzi kubera yuko page ziwe ama platform yiwe aguma ari update aho rene aru akaca vyara siko akaca mara iminsi 2 canke 3 adapostinze inyuma y'indwi zibiri dufata mu ndwi zibiri akapostinga nk'inshuro nka 3 ariko twa tumumenyere postinga every day chaque heure agapostinga ico gihe yavyaye nta mwanya yarose peut-être reka dufata ko nta mwanya ronka yo kuma postinga kasanga iki babantu bakwibagiye aba followers bawe bakwibagiye cyakibazo kiza kuhaba nuko ico wari wamenyeje aba followers bawe ico wari wamenyeje public yawe wagihinduye so kugwa hasi Arlene aruba byoshe cyane yo basha reka ndababwira inkuru murabona yuko bavuze ngo ozingo yaravyaye sivyo sishatse kumufatira ko cankiki na mail baravuze ko yavyaye sivyo muri rya minsi batwayinda urabona ko baciye bazima gato sivyo nani example ngo hewe ntuyumva hinge gato okay jewe fisinda exactement ikiganiro no gikora ukuri kwamye naho noba ngwaye novuga ati oh my god tu vois ndagwaye indanje certes pour mugihe noba nayitwaye ndayikeneye no yiteteshako no ideka ko hamwe umuntu wese yokubaza ati bikudeka kuri yini numva nawe naye ko ndakubwira rero si kese yo kuvuga ngo urumva gukora baba bavyaye cyangwa navyo baba bashaka ko tumenye peut-être ndaguhe example kuri abaje bafasa ni babiri Meiri na Ozi nubwo yavyaye naho yaba yafisinda uriko ko yaguma akora Ozi barigeze amwibagira ngo uko afisinda Ozi warigeze mubura kuri Silent Vibes warigeze mubura ku bikorwa vyiwe yagumye akora muga Meiri butwana mwibagiye voilà rero kubera rero umva iyo nda irashobora gutuma ucureka kubandanya ivyo ubusanzwe ukora ivyo navyo biragutuma abantu urabona ko mwirekwe bijye bavuga ngo mwirekwe ngo bacira ngo mu kakopo sirte prono gaciramo mukiyaraja mu kankamera ati yo guys mwihanganire ko riranyishe inda ya basha bivana nuko ikintu ahubwo ubugikunda ico kintu baba wacinjiye mutagikunda voilà sishaka bitanga rero abantu rero biyumvira ngo bakobwa ngo bari kiyondana abatayitwaye ataraja muri industry yamara kuyigeramo yaronse agahit akaca twarinda wayi okay kuri ico kintu ngo cyo gutwaye nakora baba bagize hit ivyo peut-être sino bivuga ko cyane ko jamais été enceinte oya ni bintu mugabo ariko ni bintu bigaragara urumva peut-être hari haba bijamo kubera ubu ntazi peut-être mugabo jya nabakuze babizi baba babizi none Ozi ko yinjiye muri industry afise umwana uravye ko zinjiye muri industry afise umwana none wokivuga kubera yagize hit ngo yongerera bya ntaco bazi reka dufate ujya mwana yamuvyaye amushaka ntukuvuze ko Ozi mugabo yamuvyaye amushaka siko ujya mwana yamuvyaye amushaka ko yabatamushaka ntiyari kumuvyara rero Ozi basi dufate kuri Ozi antuka ntivyo mutereki bazo kubantu ko tumuvuga ku example abantu benshi bazi Ozi ntibigeze bamubura ku Silent Vibes kandi ninda yarayitwarana ukuri kwamye kandi ayikorana ivyinda vyaravuzori ko ntibigeze bamubura kandi ntigeze azima kubera iki yagumye gukaza mugabo yaca abanza kugenda kuryama amezi 9 gahera ayiryamitse tuba twaramwibagiye twese nkujya kwa mail rurabo Jensi ndibuka ni nk'abakobwa bashabo presque nka bose abantu rero twarinda wese aca yibagiranwa urabona nka Sean Queen sivyo Sean Queen ni mama yake voilà ni mama yake mugabo igihe atwaye inda akavyara sivyo twaciye tumwibagira nawe nyene kubera yuko haciye ahagarika kugira ama video ivyo bintu rero mana n'indirimbo jewe Estanish ndamukunda yarasohoreye n'indirimbo umwana wiwe imunda arakoresha inda yiwe why not mu gihe woba ivyo ico bacagushitseko basi utaciteze utaruciteguriye kubera iki utoca ucakira uko nyene ukagikoresha uko nyene ikintu rero cengo burazi nk'icoma nka twarinda yo basha kuri Facebook mwoze semwa hamwe muvuga ati turasavye dusenge n'Imana dusenge na kiranga iyo ndiveyo ngo shishwa ico gutwarinda my god kandi abantu benshi bora kwifuriza gutwarinda cyane yo mbe mana sino yironka none hama mumbone sure none genda kubwiye ati nokora sinocika intege ntimwokwigira mwibagira alu ico bita musumene murakiza noguma mereza guys
nta makuru mufise rero jewe nkeneye kumenya why bahendwa na hits je novuga ko ari guhendwa na hits kuko abenshi babyara ntabagabo baba bariko abenshi batwara amata ntabagabo baba bariko bahendwa n'agahiti cyangwa ugasanga no mu novuga gute aba journaliste bacu b'abahungu ugasanga arabungiye ati makamwe gusa ndagukoresha ikiganiro ndagupostinga ubona we amuha kamwe gusa bayinji kandi ntazokwemera ko igenda ari yanaga kuba bari mu journaliste aya atavyunguka bafite gusa urazi ikintu kimwe alo umuntu arinda aparvena gutwara inda kuba yuko aba araga 6 ntabazi ibintu yinjiyemo ibyo ari ibyo rero kwinjira mu bintu utazi ibyo ari ibyo kenshi ubihuramo n'ibibazo bitandukanye utabanje kuyitonda ubanze wiyumvire nka kujya ukora proje aho ujya ugomugire proje uriyumvira amakonvenia ukuntu ukiyumvira ku maparti yose ukuntu uzohomba ukuntu uzokunguka byose donc ukinjira mu bizi ko harimo amakonvenia amakozi n'amakonsequences so winjiye mu bintu utabizi utanje kuvyigako vyama birangiranye n'uhuye n'ikibazo rero mugabo yindi kote nta twayinda tabishaka oya hariho abazitwara batabishaka linka sivyo akayitwara atarazi ko yoyitwaye bon hariho abamenya n'amada yabo yuko bayamenya yakuze akumva ibintu bikina mu nda akavuga ati ibintu biki urumva agacaca kugura test de grossesse agasanga arakuze akacasanga afisinda akacaca muri ecographe agasanga afise nk'inda y'amezi 5 urumva agasanga afise inda y'amezi 5 mugihe rero afise inda y'amezi 5 acagirike agerageza kuja gukuramwa akanwa kubera Imana yamaze kwandika uyu mwana azobaho ni azobaho nyene azobaho frame gusa urazi pardon cameraman abayanyoye aranywa imiti ishoboka yose mugabikanga ikintu abantu badutahura hari ibintu pete tushobora kugira kenshi akimana nayo ikakiguhana voilà je ndazi umugenzi wanje yigeze gushaka gukura mwinda kandi yarafise amahasi yigeze gushaka gukura mwinda ariko biranka baragerageza biranka hariho n'uwundi nzi bahaye n'umuti utariwo umva abandi bagenzi biwe bamuhaye umuti utariwo kugira uwo mwana basabeho kandi bara muri amahera kandi munyuma baramubwiye ati none ubona baragushwaniye mu kubera wabyaye ubona batamwakiranye igishika rero basha twiyubare namba uri mu kazi kawe namba voilà reka basiniheka karorero jewe ndi mu journaliste sivyo kandi uravyara ivyo ntibikenewe linka none uravyaye twe nta tuzi ndacari sugi okay twe tuzikuri sugi sawa naje jewe nk'ubuno twarinda surtout inda yanje mwakuciza n'impamvu noba nayitwaye ku bantu bako baranzabira ko no twarinda kuko dushishuka dusesema Jesse Mbizi yarigeze gupostinga ngo nagatwaye muhira ngo nakariye moya mbiri wahe yo ujya anye no kunakunda kuvyara yo guha moya mbiri ukagenda utayisamye akujye muhonga ujya mugabo gafise umugisha afise umugisha vraiment kuronka abana ico gusa ego rero ndahumurije abantu bose just abantu abakobwa bose muri industry surtout que namba utwayinda indirimbo kora ukuri kwamye journalisme kora ukuri kwamye est-ce que ntituba tuzinane kuri umukobwa ego umukobwa yaremewe kuvyara ngo motife ngo ntagira se ngo ntagira ashaka kwihakana mu gakazi kawe ngo mugakora uronka ivyunguka sha uronka ibizobeshaho uyu mwana wawe ndabesha none ringa urazi kenshi iyo umuntu atwaye inda nyene juste grossesse non désirée quoi inda tabashaka kenshi burya bakunda kuzimangana je nzi ko bakunda kuzimangana kuri iyo problem kuko Arlene urashobora kubera ko gasikise ka office uyu munsi cyo gushura hajyana cameraman hariya mukaza mugena mu yambiri muko cameraman nubwo mugena mu yambiri ugasanga ni juste mu yambiri tu ni hahandi uvuga ati nubu nutwarinda vyongora kuvuga ngo nujya yanteye yonda urumva ugasanga rero harabaye ama stress ayo ma stress akaza gutuma utasoho kugira force yo gukora ko hari ibintu par exemple nka wewe nkawo ma force ukoresha vraiment yo mala aho tose mood ngira uko byo cabe byongereka voilà kuririmba même chose
bisaba mood ibintu byose bisaba mood mugaba si yofuma chatera posting amafoto tukabona ati byamushikiye nibi erega natwe aba journaliste tuba turonse ama content of course tuba turonse none basi we ntubona twarinda ngo nawo kuri kurafatisha basi we twarinda nsengera bazi turonke none ufisikiyo cha wabuze muguri ku mugwa beza none wabuze wo mugira muguri canke jewe nta mushero ufise none mwasanga n'ubona ndayifiza none tutoneshe none chukora umuti yewe uzatubwiye ati uzare muri yo bash ona je n'umwana wanje ari karakina ndashambwira kameramani ata ari karakina ngaca ndabereka ajya tera akagura umwana ngaca ndabereka je rero abantu benshi just sinzi ukuntu banyakira bavuga yuko ntakwije bavuga yuko meze gute ikiri basha munyakiruko kuko nikomeze linka dufate wowe urikora just urikora hitinga sivyo uri mu journaliste umaze gufatisha uraronse umusheri erega baza bakwigirisha ko abasheri acaguce muhamo ya mbiri muragizemo ya mbiri iki uratwaye inda linka wikurayo jewe ya kubera bon uretse yuko ndanabitinya ko nokura yinda icambere ni caha cyoye caha ca kabiri iya mbere wagize muguri caha icakabo cyo wica muguri prostituée ya kizana umuriro wa fwade ego antuka ndabitinye birinze bishika no kwasima okay bon jewe kuri jewe no kwasima kandi wabandanye ukora journaliste of course mugabo birashika ugasanga ndahinduye nkaca mpindura kazi ça arrive voilà wahinduye mugana aho nyine woga umukora niwoca uryama kubera ko abandi mu bundi buzi baguma bakora mwebwe kubera ko mudashobora kwiha respect abakobwa muri industry mukiha respect ati jewe naho ntwayinda bajya bose bakora mu mabanke bakora hehe burya zigenda batwara zibariza abagabo babo nayo ko bazitondana ku kazi babariza ngo no kubera ngo batazwi ngo urazwi wirirwa uraca ku ma réseaux sociaux ahubwo umviriza ahubwo ntubabwira uko alo we babwiye ati banzure kandi na muguri fanya kazi kwanza kana muntu yo kwihanganira muguri kubitamo ya mbiri hamugende utwaye iyonda uyikorane ugume ku kivi iyo ni impano none ariko uraba oya sindi ko ndayiba erega bose barakuze nta muntu ari mu industry w'umwana jewe uri si ego jewe mvuga ukuri sivyo gusa ahubwo babwira ati sinobabwira ngo baje ngo gukora ivyo bakora nibiki ariko imibiri hari igihe itugora twese ariko vyarinze bishika ukavyemanga ntiwice uwo mwana moya mbiri fresh iyo nduyitwaye uyikorane tukubona ati enaka ni umujournaliste yaratwaye inda canke ni umuririmbyi yaratwaye mbe umurazi yuko ivyo bintu byo kuza bavyara navyo bituma Edeni yagirwa ikabana mugasi bo bonye naho nibareke kutsibageza abavyara barahari abemerewe kuvyara barahari abo muri industry ntibemerewe no abari muri family abari muri industry bubatse abo ne bemerewe kuvyara abatemerewe abatari ivy'imigo n'abavyazi erega hari igihe ushobora kuba Jesse nkunda bahanura gutyo ariko harimo abantu jewe nzi sivyo badafise chance yo kubana n'abagabo nta muntu abara chance yo kubana nito harire ringa hariho abantu sivyo hariho abantu ndafise n'umugenzi wanje akubwiza ukuri ati kuri kumana iyo chance je kubana n'umugabo ntavyo noshobora ni ufite uvuze chance mba numva umengo yama bigerageza bikanka aramaze kubigerageza nyene bikanka akaja ku mugabo wa mbere bikanka no kabiri byarazi ubu rero yahisemo uwo wa gatatu aramupangiye kandi afise inda yiwe aramuhirira byose muga ntibabana oya canke ari insportable musanga bari insportable batazi kubana n'abantu la nivyo nakubwiye none nyamba insportable si chance kubera oyaha basha ibintu biratandukanye hariho kuba utazi kubana n'abantu sivyo basi bijya bintu byo kwihanganira mu rugo umugabo baratashe umwakire ufungura rukashitse ugira ibiki hari abantu byo batozishobora kandi hariho umugabo nawe udashira kuja ku meza adashitse iyo ni ya histoire rero kuja mu bintu utazi ntuja ku mugabo uzi neza ko bitegeza none sivyo bindi nyene nakubwira ati utwayinda utwayinda ukacija abavyeyi bakashaba bijamwo ngo genda kwa iguteye je ni nk'abo bavyeyi
baje kurungika umwana wabo batamuhaye impanuro ngo je genda kwa iguteye guys babyeyi oya erega si wa muco okay aragiye azokwahukana ntazogaruka iwawe uzacumuta guys je uyu mukobwa je je ndiko ndavuga ati abavyeyi nuko kwimana mureke kubona umwana wanyu aratwaye inda arashobora no kuba atazi ivyo yakoze akaba yarahenzwe ata insegonde nasho ata umuntu arinze amenya yuko agenda kwagura amaguru ahagira mugurije ntazi ivyo yakoze oyaha umviriza hariho abatype ndaguha inkuru ngaho hanze babahimbiri bimbwa bashobora kwambara prudence mugakora ivyo mukora just akayitobora amasifirme zikinjira izi ni impanuro kuri aba bajene none umva rero tubahanura yuko muguri si vyiza kwigira utarubaka bien sûr aragarutse rose si vyiza ariko ku bantu bari kubara just bamaze kwegerwa haruguru amaze kuvuga ati jewe naho nogira gute hari umuntu vyamaze umutwe wamaze kuba yamaze kuformata avuga ati jewe sinzobana n'umugabo ntacunguza katokora umugore urumva yari amaze gufata decision amaze kubona yuko yafashe iyo decision yiwe urumva nawe voilà hari gihe rayifata rero kuva kiri muto ati jewe amagogo nabonye kuri Grand Sœur nta mugabo tuzobana uyo burya wo muhingura ukamugarukana ngo uzobana n'umugabo rero bivana n'ivyo umuntu yamaze mu mutwe we yamaze gushiramo ariko ndahimirije aba jeune surtout après ça va jeune gusa abo muri industrie gabanya uzo twarinda yikorane apana kuca uzima twibagire kandi iryo zina ryawe twari twaramaze kurimenya abafana hiyo bari baramaze kukumenya turasabye mubandanye mukora mubandanye muza uko mwaje ijyambere ntimuzime okay so ikindi naco abavyeyi umuvyeyi yarinze kubwira ati genda harya hanini ntaco ubufise nyene subizamwo biba bigoye erega umuvyeyi nawe ntashwa abafise none wowe araguhanura misi yose ugindero ukazumuzana ngo mama unavyara n'abavyeyi batazi kwicara n'abana babo écoutez-moi très bien ugurura vos oreilles je vous dis un truc ayo maguru yanyu mugenda kwagura bagashiramwo amaguru imbere yuko bibanza kugenda kwagura amaguru kagira ngo he banza wimagine kwanza bizogenda gute après yo plaisir ya 30 secondes bizogenda gute ni ucu ufata decision ati hagira uku ngira gute uwo muntu gwa mutwa mugira ni muguri tu es sûr yuko ashobora kwasima les conséquences confirm umugira utaburi sûr ugara amaguru hamutahe ma fille ma sœur ma sister canke nawe ubona ko bagigukoresheje par force urabwira umuntu wizeye tiburya je vyagenze gutya akamenya uko agufata uko agufasha mva umukobwa wese bakuzi kandi abakobwa barazi ubwenge les filles vous êtes des intelligentes ni kwanza kugira mva mureke guhenura amasantima imbere yo kugenda kwagura amaguru banze making sure yuko mutipe est-ce qu'il même vraiment ari panze fresh ari panze si di même est-ce qu'il mugwito batubwire ntibigaruka donc kaza ukiyumvira niho havubo intelligent uko uburi kurategura akazi kawe heje uno munsi gatwarinda yabo kude twikuba uyishe mu buzima bwawe yabo kude chose uba wishe rero umaze kuvyicira umunsi urumva nta je ni munyeshinge nanavuze ngo shaka kuyitwara ndafise ivyunguka guys raba kandi en plus sur les réseaux sociaux il faut pas compter ku bantu mubona ku réseaux sociaux moi je compte kuri um baby ngaho kama naruwa reka nende bigenze kujya alors que tu connais pas d'où elle vient tu connais pas son objectif uko je ngaho urasamye ngo reka nende bigenze kujya ngo reka ngene ngo sare ngo sare ko nutsumbazi voilà so koresha imitima yanyu muri pause uri pause uyumvire est-ce que le type avec qui je sors mikini nacho mani urazi hari ikintu kimbabaza uvuga ngo vyase okay accident dufata ko ziba ngiye ibintu byo kuza munajyama nawe nimudakundana naho nyene hafi ingorane zo gutwarinda iyo nda rero gwa twara kaca kwihakana je nawe tuzinanye he ibaze so urumva rero wewe rero uje ahantu uyumvire est-ce que le type avec qui je sors le type avec qui je fais le muguri est-ce qu'il est même
est-ce que ari capable Yo kumfasha ya yo byose. kumfasha une fois habaye accident ivyo maze kubona yuko ari sawa genda ugire muguri ya mama bane ukabona atari sawa ukabona atari sawa ma sœur iyi ni edeni Shawi tubuja voilà so ndabakunda cyane mwakoze kudukurikirana jewe na Ishimwe Linka ni Linka Arlene Alu comme d'habitude émission sur comme musumeno maso yinyana so ciao ciao